Nongeye guha kaze bakunzi b'umuco w'ijambo Ministries aho muherereye hose, bizera ko mumeze neza kandi mugishingira inta Yesu Kristo mu mitima yanyu. Nimba hari ubwa mbere hubanye natwe mu biganiro vyacu, nagira ngo ndagusabe nturengane udakoze sabone kugira ngo nitwashirako ibiganiro bishasha bazoze baraguha ubutumwa bugufinya bukumenyesha yuko ibiganiro vyamaze gushikako, hama urushirizeho kubana natwe mu biganiro vyacu vya misi yose. Mboneraho gushimira umuntu wese yamaze gukora sabone, mboneraho gushimira umuntu wese afata umwanya kumviriza ibiganiro vyacu, mboneraho gushimira umuntu asangiza abandi ibiganiro vyacu, haba mu groupe murimwo murongoye, ku masitati yanyu, kuri Facebook ndetse n'ahandi. Imana ibahe umugisha. Ibiganiro vyacu bishingiye kuri Zaburi 119 ku murongo w'105. Yesu nashimwe. Mu misi iheze twari turi kumwe na mwarimu Dimitri, ariko aratwereka idini n'ishengero iryo ari ryo. Yesu nashimwe. Muribuka ko nababwiye yuko tugiye kuronka inyigisho z'urukurikirane. Rero ubu tukaba tugiye gutangura izo nyigisho, duhere ku ishengero iryo ari ryo, abantu bashobore gutahura ishengero iryo ari ryo. Turazi neza yuko Yesu Kristo azoza gutora ishengero ryiwe. Mbese iryo shengero riri hehe? Nivyo turabona amadini, ariko iryo shengero ririhe? Ico ni ikibazo ukwiye kwibaza. Mbega ninde azoza gutora idini? Ko Yesu atazoza gutora idini, azoza gutora ishengero. Ivyo ni ibibazo abantu dukwiye kwibaza cyane kugira ngo dutahure iyo turiko turaja. Yesu nashimwe. Rero turafise umwarimu agiye kutuganiriza ati tugiye guhabwa intangamarara y'ishengero, kuko ishengero ni ikigwa kinini cagutse kandi kigoye gutahura. Rero tugiye gutangura inyigisho z'ishengero kugira ngo dutahure ishengero ni rihe, mbega ishengero riri hehe, hama tubandanye inyigisho zacu uko zizogenda zirakurikirana. Yesu nashimwe. Tudatevye reka twakire umwarimu wacu w'uyu munsi kugira ngo atwigishe. Ndagusabe urondera agakaye n'agakaramu, ufise ikibazo carico cose ucandike ku gapapuro, hama biremewe kubaza, urashobora kubaza ikibazo muri komantere. Natwe turi ngaha kandi twiteguye gusubiza ibibazo vyose abantu baba babajije. Rero tudatevye reka twakire umwarimu wacu. Kameremere rero niko gatuma umuntu aba kure y'Imana. Ukuvuga ni umutima wa Satani mu muntu, niwo utuma Imana itishimira umuntu, kubera yakiriye impemu ya Satani kubera avuye kuri Adamu. Ariko Kristo ico yatuzaniye rya shusho Adamu wa mbere ataracumura, agishimwa n'Imana, akigendererwa n'Imana, akiganira n'Imana. Ni ukuvuga ngo Kristo amaze kuza, akaza kwitanga, akaza kubabara, ari ukugira ngo atuvyare. Umuvyeyi mu kuvyara umwana araruha, kumwibungenga araruha. Amezi 9 ahera umuvyeyi yarusha, kuko burya umwana mu muvyeyi afungura ivyo nyina afunguye. Ibigize mama nivyo bigira umwana. Ni ukuvuga ngo umwana na nyina baba basangiye ivyo bafungura byose, impemu, ibiribwa ndemamubiri muri we. Ni ukuvuga umwana ivyo nyina yihereza nivyo umwana nawe afungura. Iyo umuvyeyi afunguye ibidakwiye, n'umwana adafise ibiro bidakwiye, n'umwana adafise magara make. Uboye nk'umumama anywa inzoga cyangwa akanywa itabi, uwo mwana azafise ibiro bike. Kubera iki? Iryo tabi ryarashikiriye uwo mwana, izo nzoga zarashikiriye uwo mwana. Muri ico gihe uwo mwana ashavuka afise intege nke. Rero uwo vyawe na Kristo
aregwa na Kristo. Iyo urezwe na Kristo ni ukuvuga akwibungenze, ni ukuvuga hajya ku musaraba Yesu yagiye atwibungenje mu kutubyara, yatubyarishije amaraso yiwe. Amazi n'amaraso bimaze guseseka bikava mu rubavu babaje kumucumita ry'amazi, c'est-à-dire yaje kubyara ishengero ryiwe. Ishengero ryiwe n'abazomwizera bose, ni ukuvuga ngo abo yaseseye amaraso, abazomwizera aseseye amaraso abantu bose, ariko abazomwizera bazokwizera icyo gikorwa cyakorewe i Karuvariyo ku musaraba, nabo Kristo yaduganye iminyago. Abo Kristo yaduganye iminyago ni ukuvuga ni bande? N'abantu Imana yateguye guhera kera ibashyira muri Kristo, kuko Kristo niwe yaremye byose, niwe mbere na mbere. Abaremwe bose baremwe nawe, kandi yashaka gucungura urwo rubyaro rwiwe yaremye, abacunguza ayo maraso yiwe. Amaze kubacunguza amaraso yiwe, yari yishyira ku ibyaha byabo. Adamu wa mbere cyaha cy'ubugararizi yakora gituma bakure y'Imana. Rero Kristo yacishira ko icyo cyaha, ibyo byaha abantu bakora, kugira ngo abihambe. Hagiye ageze ikuzimu ko ari kugira ngo ahambe ibyaha by'abantu, hanyuma urubyaro rwiwe arubyare ari ruzima. Nicyo gituma ijambo ry'Imana ryo mu Baheburayo tubwira ngo yatujyanye turi iminyago atwicana nawe ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu. Imana rero yaratuzuye, ituzurana na Kristo. Kristo aratuzamura, aratujana mu buryo bw'impemu, kuko we ntiwari bwabona azi neza abo mu buryo bw'umubiri, ariko hari mu buryo bw'impemu. Aratuzamura adushikana iwe mu ijuru, ni mu buryo bw'impemu. Imana yazi ko uzovuka, nanjye yazi ko nzovuka mu buryo bw'umubiri, nkavukira muri wa mubiri umwe Adamu nawe yasigaranye umubiri wuzuye kameremere, yuzuye impemu ya Satani, kuko ubwiza bw'Imana bwari bwamuvuyeko. Ni ukuvuga rero je nasigaranye byawe na Adamu, maze kubyagwa na Adamu ncamba uw'icaha, kuko nciye mbyagwa n'uw'icaha. Uzi ko tubyumvikana neza mu byumba, nabyawe n'uw'icaha ariwe Adamu mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'impemu nabyawe na Kristo. Rero amaze kuvuka mu mubiri, harageze yuko ndakuze, ndaciye ubwenge, ababyeyi barandeze mu buryo bwo mu isi, barantoje indero yo bwo mu isi nyene, ariko ibyo bidasigura yuko bari kubantoza indero nk'iy'Imana ishaka. Mugabo hariho impemu yanjye yaduganye na Kristo, izogera ahantu rero hakagera igihe iyo mpemu ya Kristo impishurira Kristo. Iyo mpemu ya Kristo impishuriye imaze gukura, ndahishurirwa. Ni ukuvuga nibyo jwi rya Kristo rivugira muri jewe. Niryo jambo mwumva avuga ngo niwumva ijwi ntukomantaze umutima. Iryo jwi ni Kristo avugira muri wa muntu w'icaha, kugira ngo rinaryumve iryo jwi bikunde nanjye menye ko mfise icaha. Maze kumenya ko mfise icaha, mpamagara utagira icaha, nature. Sibyo? Nature ibyaha byanjye, menye ko ndi mubi, hanyuma mpamagara ufite umuco, afite ububasha muri jewe, acaza arandure ca giti kimwe cya kameremere Satani yashyize muri jewe, cy'ukwifuza iby'isi, cy'ukwifuza ibigaragara. Ni ukuvuga cya giti Satani yashyize muri jewe cyari gifite imbuto ari zijya abantu bavuga ngo bagiye kwihana, ngo barasamaye, ngo bariba, ngo barabeshya, ngo bagira gute. Kirya giti kibitera rero
kiri muri jewe nihanye ibyo byaha mugabo igiti kikangumamwo ntibikunda yuko ndabiheba binguma ndabikora kuko imizi y'igiti iri muri jewe sibyo iyo mizi y'igiti iri muri jewe iguma iduza kameremere kaguma kaduga kamaze kuguma kaduga rero nguma nama bya byaha bya bintu bibi siko ariko rero Kristo nawe aje nkumva cyacwe ijwi ryiwe rikamvugiramwo ni ukuvuga ni ya nkota ijambo ngo ni inkota y'ubugi bubiri ngo ririnjira rigatandukanya impemu n'ubugingo ni ukuvuga iryajoro rya Kristo amaze kuryumva muri jewe ni Kristo anyihishuriye amaze kunyihishurira intumbero yiwe ni ukugira ngo aze kuba muri jewe arandure cya giti n'imizi byose n'ibyamwa byose akureho atere hanze hanyuma acaba muri jewe acandera rero sasa siko kuko urumva isi irafite uko yandeze ariyo satani isi ni impemu ya satani isi irafite uko yandeze irafite indero ya mpani ubu rero ijuru naryo riraje rize kundera uko rishaka ubu rero ni mwuka wera mu muntu mwuka wera amaze kumvamo arandera amaze akandera nk'umwana w'Imana akantoza indero urumva indero y'abana b'Imana bo mu ijuru siko akaca nk'indero amaze kumva iyo ndero rero iyo ndero ni ukwanga icyaha no kukinesha aca nk'ubushobozi bwo kwanga icyaha no kukinesha aho rero niho bitandukaniye n'ibyo twumvise mu isi iriko iratwigisha batubwira ngo nitwihane ibyaha mugabo nta bushobozi buhari bwo kurandura ico giti gitewe muri jewe siko maze rero gushika muri Kristo nca nitwa umwana w'Imana kuko byabona ya mbuto itabora ariyo Kristo burya iyo yandeye bwa mbere irabora yadamu ubu rero byawe n'imbuto itabora ariyo Kristo acakorera muri jewe akandera akantoza indero murabe muri famiye ingene muri abana banyu ubu rero ijuru ririkwirarira abana bayo ririkwirarira abana bayo kuko aribo Imana ishaka kwerekanira ko akarorero hano mu isi ibavuga ati hajya uriya n'umukizwa urya n'umwana w'Imana kubera iki bamurabiye mu mbuto aza kwama sibyo aza kwama bya bindi ijuru rishaka ibyo Kristo ashaka ibyo avuga ibyo akora ibyo agenderamo ibyo yiyumvira byose biba bivuye muri bwa bwenge bwa Kristo ariwe muvyeyi yakuvyaye acaguha ya maberebere y'ijambo umuvyeyi atanga amaberebere yo mu gikiristo Yesu nawe atanga ijambo ryiwe niryo ridukuza niryo riturera niryo ridutoza indero iryo jambo ritwangisha cyane risa naco rigaca riturera rikadukuza rimaze kudukuza rero ikiba kisigaye nuko tuca tuja gushingira intahe Kristo ari muri twebwe si twebwe tuvuga nko mu bwenge bwacu ariko tuvugira muri Kristo kuko ari watuvugiramwo kuko bwa bushobozi isezerano turi muno munsi ni isezerano ry'impemu rivuga yuko Kristo ari wari kwaravuga muri iki gihe cy'iherezo ni ukuvuga Kristo atavugira muri twebwe kubera iki turi abana biwe yatwirereye akadutoza indero siko akaduhishurira ibihishije amaze kuduhishurira donko tugaca tuba abana bakuze bo kumuhamya bo kumushingira intahe bivanye n'icyo yakoze muri twebwe ukaba wiravye ko wari uri hariya ukiri kwa Adamu wa mbere ibyo wagenderamwo umaze gushika no muri Adamu wa kabiri atanga ubugingo umwe yava mu ijuru akaza mu isi agasubira mu ijuru akagenda njanye ubundi mu isi ndiko ndamushingira intahe urumva Kristo araduze mu ijuru anjana n'umunyago mugabo mu mubiri ubaraje kumvyuraho naguye araje kunyiyereka njamvyuka nitwa umwana w'Imana donko ryaje rikaba riko rirakominikana na wa muntu w'impemu ari mu ijuru kandi mwese ari mu mubiri sinzi ko aho munyumva muri icyo gihe rero Imana ituravye iri mu ijuru iturabira muri Kristo kuko twicaranye nawe kandi Kristo
niwe ariko arakorera muri twebwe muri iki gihe cy'iherezo rero ko ariko aratwukoreramwo Kristo turi abana b'Imana twabiheshejwe n'iki nuko twumvise ijwi tukihana tukamwizera tukamukurikira akaba ariwe rero ibyo turiko turavuga rero akaba ariwe abiduhishurira siko aho rero tuba turi abana b'Imana turi ishengero ry'Imana mu ishengero ry'Imana rero ni ukuvuga n'abo bantu bavyawe ubwa kabiri cyangwa bazovyaga ubwa kabiri iryo ni ryo shengero ry'Imana bavyawe n'impemu ya Kristo ni ukuvuga bavyawe n'ijambo rya jambo ryacumise muri jewe nkaryumva rikandera rikantoza imbere iryo jambo akaba ari ryo riba muri jewe rigwiriye nuko rero imbere turabe rero umwungere nawe ngene uwo mwungere aca turagira kuko ndafata navuze cerekeye igiti ndagiciye ku mayange ndiko ndabereka igiti cyo gikora ni ukuvuga igiti kiba gifise imizi nivoma ikagahereza umutumba nawe ugahereza amashami agahereza amababi akazana amashurwe akazana ivyamwa bigakura abantu bakarya amen rero ni ukuvuga rero abari muri Kristo bacawe kuri ico giti ico giti twebwe ico giti ni Kristo natwe turi amashami rero naho ni ukuvuga ko turiko tujya ivyo muri Kristo kuma wa mwana aje ibyo mu nda ya nyina wiwe niko natwe turiko tujya ibiri muri Kristo amina turiko tujya ibyo muri Kristo rero tugaragaza Kristo muri twebwe uko nukuri rero Kristo rero niwe abereye umutwe ishengero ryiwe riri hano mw'isi ishengero ryiwe riri hano mw'isi yariduganye mw'ijuru mugari hano mw'isi kuko aba muri iki kibiri ariko ngo iki kibiri ni ngoro ya Mwuka Wera ni ukuvuga aje gutura muri jewe kugira ngo bikunde ankoreremwo icyo giti kiza kwama ivyamwa ari uko cyagumye muri Kristo amashami aza kuzana ivyamwa ko yagumye ateye kuri ico giti akuweko kuri ico giti kitabwa mu muriro nta kamaro biba bigifise mugabo bigumye kuri ico giti biguma vyama uko umwaka utashe niko na Satani ariko arakora hamwe abiwe bagumye batsinze imizi muri Satani ni ukuvuga yuko ka kameremere ibyo gahani n'ibyo kifuza n'ibyo baguma bakaragaza uko nukuri bagatumwa bakubwira ngo genda wihane uvuge ko wasambanye kwagize iki mugabo cagiti kiguma kibyamisha cyakugumyemo kandi nta bushobozi afite bwo kugikuramo kandi ntabwo afite bwo kugikuramo umuvuga w'umukanda ko ntabwo afite ubushobozi ariko kubera iki kubera Satani ariko akorera muri nosi kandi yose ariko arakoreramo ni iki ikibiri cyose kigaragaza impemu igikoreramo yariyo sibyo rero umuntu agumye muri Kristo akaguma atewe kuri ico giti uwo niwe Imana ishima kukikurabira alimentation yawe ufungura ibyo ufungura kubiva kuri we nuko biva handi biva kuri we rero c'est-à-dire uruwiwe umwana w'Imana kuko niwe kugaburira amen kandi niwe mwungere sibyo akwakira akakuyobora uwo mwungere rero muze mushake murabe ayo majambo ashaka kutuganira y'umwungere ari muri Yohana igice c'icumi umwungere mwiza sibyo umwungere mwiza ni Kristo n'umubyeyi mu muryango siko umubyeyi niwe ashugurika arondera ingene abana biwe baba abana b'ingene bambara abana b'ingene bajya kwishuri tubigiranye n'ibyo ngahamwe ikintu cyose umuvyeyi atigaza ko umwana icyo akeneye nyamba ari kirato caheze nyamba umwana atameze neza akabona ariko yigoye adafite amagara meza arabona umwana we icyo akeneye siko kubera umuvyeyi nicabajejwe kuraba abana biwe niwe mutwe w'urugo rugo cyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo umugabo ni umutwe w'urugo ategerezwa kuraba la femme ko atunganiwe yabyutse neza yiriwe neza umugore watashe
umugabo akaraba ko madamu ameze neza mu gatondo yamusigiye ibyo atekera abana bagiye ku ishuri atamwana yagize ikibazo ivyo vyose umupapa akabikontrola niko Kristo ndabona bishengero ryiwe ishengero rya Kristo aribereye umwungere amen ngo niwe rembo niko ijambo ry'Imana yatubwiye ijambo ry'Imana rivuga ngo niwe rembo amen kandi ngo iryo rembo rero ndababwira ngo ribonwa n'abantu bake ngo bake rwose rero rero nje cyarantangaje iryo rembo ribonwa n'abantu bake mbega ni rembo ni amaso turabishaya cyangwa n'amaso y'imvuye muri wa muntu yumvise ryajwe akumvira agahita akabigenderamo akamenya gutandukanya bimwe byo mu isi ibyo isi hahaniye ibyo isi yifuza sibyo akemera kurongorwa n'iryo jambo amen kuko ngo niwe rembo rero ko ari we rembo w'intama ziwe ngo araziturutse ngo zigataha ngo zikaruga icanye siko ngo azije imbere siko none nigira ingene ruguru kera urabona ko imyaka mfite atari na mike abana b'Ubujumbura bashaka ko batabitahura niho ndaba ingene sogokuru ashorera inka yaje imbere yacu kandi tuzi inka nyinshi cyane kwa sogokuru akazije imbere imwe yashobora kuba ari hariya nk'inusu y'ikirometero akaba imbere n'inka novuga yumvira yavuga ko ku nka zose ziramwumvira gusumba abana akajya imbere sibyo zigaca zimukurikira nta mwungere wundi yaba ari inyuma hari inka iyobora inzira sibyo zica zikurikira zose yamukurikirana zizakurikira zose zigaca zimukurikira gushikana ku musozi hariya yajya kuziragira akazahura siko kandi zitaje uko umwe zagenda niko zagaruka siko nta n'imwe imbere yindi ngo zigire ngo zikanguranwe zagenda zishogamanga zose zikurikira ya yindi ya mbere zose zigenda sogokuru n'abana imbere hariya kumwe yaziturutsa niko azitahishije azitahishije bakazishikana mu rugo baca bugarira irembo bagaca bacanira rero kandi nyine bazicanira agakama bakagira ibikorwa byazo byose akaraba ko bazisasiye akaraba ko amase bayakuye za nka rero zikabona kuvyagira zikajya ngaho zikaryama zikaruhuka rero muri Kristo tubigeranye muri Kristo rero niwe mwunge wamwumvise ijwi umaze kumwumva ijwi uramukurikira umaze kumukurikira akuja imbere amaze kukuja imbere akakurongora niko akurera niko gutoza indero niko akwigisha akagukuza ni ukuvuga ukaronka icanya mu bana b'Imana sibyo kuko ariho batubanjirije babaye abana b'Imana babaye abahizi mu kwizera Bibiliya ishingira intahe natwe muri iki gihe cacu siko none muri iki gihe cacu abizeye bagenda bakurikira babahizi dufate Kristo Aburahamu siko aho Aburahamu ari niwe sogokuru w'abizera dufate yizeye Kristo ni Aburahamu niwe yanka ya mbere sibyo dufate ko Aburahamu niwe yanka ya mbere hanyuma yarizeye amaze kwizera ahabwa amasezerano yuko amahanga yose azokwizera kandi azoba sekuruza w'amahanga siko amaze kwizera rero ari kumwe na Kristo njya mpemu yizeye Kristo niyo natwe n'umunsi dukoreramo ni ukuvuga Aburahamu ugacubona ko ari yakurikiye Yesu kubwo kwizera rero natwe kubwo twizeye natwe duca tuja muri wa murongo w'abizera tugaca turegwa na Kristo akatuyobora agaheza akaduha icanya aho turuhukira muri we siko none tukaruhukira muri we ni rya jambo
abadivantisite bakunda kwihenderako ngo baruhuka ngo isabato bakayifata umunsi, ariko twebwe ikiruhukiro cacu ni muri Kristo, kuko uruhutse bya bikorwa byawe bya kameremere ukaba winjiye mu bikorwa by'Imana, mu bwami bw'Imana, mu bikorwa by'abana b'Imana bari muri Kristo Yesu. Siko kubera tuba turi muri Kristo rero tuba dufite icyanya cyo guturuka tugataha tukaronka aho turuhuka. Ni Kristo atuyobora mu guturuka no mu gutaha, niwe atuyobora. Siko tugaheza tukagendera muri Kristo akaruha turongora turi ngaha mu isi, niba ariko tugaragara ariko hagaragara Kristo akorera muri twebwe atuyobora. Siko kuko dutewe kuri uyo mubiri wiwe. Amina. Niwe mutwe, urumva niwe mutwe twafashe ko wa undarongoye za ntama, niwe mutwe w'ishengero. Rero ko twese niwe mutwe w'ishengero, twese dutuye kuri we, kuri Kristo. Aburahamu yaramwizeye nawe agahabwa ko kugororoka, natwe duca tumwizera tukizera Kristo, natwe tugahabwa uko kugororoka ko muri Kristo. Bigaca bituma rero muri nosi tugaragara nk'amatara, tugaragara nk'umuco, sibyo? Tugaragara ko ari Kristo dukoreramo, atubamo. Hari babandi bagenda ngo ukamengo hajya bubatse niho Imana bayisize hajya, hanyuma batashe baritahanye bariyoboye bonyine, sibyo? Bacaca kwikora ibyo bashaka. Ariko twebwe iyo Mana turagendana, aho tujya hose niyo igaragara, hakagaragara ibikorwa byayo bikorerwa muri twebwe, bikaca bijya habona abantu bakabibona. Amin. Bikagaragara. Donc muri Kristo rero niho ishengero rya Kristo riri, kuko Kristo ni umutwe, natwe twubatse umubiri wiwe. Niho rero ya mihezagira abantu n'umunsi barondera. Siko uno munsi abantu barondera imihezagiro y'ibintu bigaragara. Ora mihezagiro nuko wewe umuhezagiro wanje nuko utewe kuri ico giti. Amina. Umaze kuba utewe kuri ico giti, nukuvuga byose biragukurikira. Siko ibiri muri we nibyo Yohana yavuze ngo ibibogaboga muri we nibyo duhabwa. Siko ibiri muri we rero nibyo bica bituma twebwe tuvomererwa tukaba mu buzima bwiwe. Siko rero muri ico gihe amaso y'impemu ababona kandi amaso y'impemu aguha kumenya ibya Kristo, akakwangisha ibya Satani. Amina. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo iragaheza. Niho ugiye kuraba urujijo rwabaye mw'isi, ingene abantu bahenda abantu bakavuga ngo barakijijwe, ngo ko batege amajambo yo mu Baroma igice c'icumi ku murongo w'icenda ngo babaye abana b'Imana. Uwabatuje mbega ninde? Ni Kristo. Niwe yabacumise bakamenya icyaha ko kiba muri bo, hanyuma bakamanika amaboko kavuga ati turatsinze, tumenye ko turi babi, dutabare. Niwe ruhungiro, tubera umwami rero. Ariko babisubiyemo n'inyuguti, kubera baziwe na pasiteri ngo bisubiremo, ariko ntawe bacumise, nta nkota imwe yacumita Yesu i Karuvariyo ku musaraba. Yabacumise, hari umuntu yocumiswa agatekereza. Iyo ucumiswe ukoma induru, ntabara. Urumva uzura bari kumenya igihute, dufata igihute gisanzwe, bazanye bisi hamwe bagize ngwe, sibyo? Bagatangura gufyona, nta nduru ukoma. Ntubabara rero kujya nduru ukoma, isi yerekana yuko ubabaye. Siko iyo rero ukomye induru ucumiswe n'ijambo byerekana ko uvutse, kuko umwana mu kuvuka ararira kandi hasohoka amaraso avanze n'amazi kugira umuvyeyi abyaye. Kristo nabwo yatubyara, baramucumisa amaraso n'amazi araseseka, sibyo? Kugira ngo tubone kuvuka. Rero iyo nawe ucumiswe na rya jambo ari we Kristo, niwe jambo w'Imana, agucumise urarira, kuko witahuye yuko wapfuye, wishwe na Satani, uri muri yasi y'umwiza, urarira. Ucumiswe n'ijambo ukarira, ntabara.
menye ko ndi mubi menye ko nazimiye menye ko ibyo na rimwe atakuri kurimwo ni wowe kuri Kristo mvomerera uvomere umutima wanjye hajya yabyo ujya mugore kugira ngo iyo umenye uwonye ngo rikunza ku mazi y'ubwiza siko hajya ariko amubwira yuko ari we riba ikigere rizima sibyo nidudu izo mazi meza amazi y'ubugingo ari umwuka wera sibyo iyo ufite ubwo buzima rero bwa Kristo muri wewe ni ukuvuga uhinduka mu byiyumviro ibyiyumviro wiyumvira binyuranye n'iby'isi yiyumvira nyagiye Yesu yavuga ati isi izobanza kubera iki ibitekerezo mwahorana sibyo muzogumana ndabikura nkashiraho bishasha niko kubicare mwigisha amina kubicare mwigisha no guhindurirwa ibyiyumviro amina ariko abisi bagaca birabira ngo yubatse amata ngo yaguze imodoka ngo yahezagiwe cyose imihezagiro bene oya kuko iyo upfuye nta kintu na kimwe ujyana nta na kimwe reka kandi kinezerwa bityo bifise ni iki ni ikinyene kikabyibuha ikinyo kizokurya akahita cumba umusozi siko none nicyo cumba umusozi ariko imwembu yawe yoba abadayimoni bayitegereye ngaha mu kirere ati karibu ingo bashoboye twara ariko iyo waronse Kristo sibyo iyo waronse Kristo nawe ushobora kubona ibyo ngaha mu isi ariko Kristo akaba ari muri wewe impemu yawe iradumuka ntiwamenya niyo yakiye ikigira kwa data ikiberayo ibihe bikazoshira aha rero isi niho yabeshye abantu mpandabira utugiye ku mpanda ngo Imana ngo yakiriye ngo umwana warya ese barigeze bahura yitabye wamuhamagara mbese atitabye ari ngaha mu isi ngo tumubone ko umuco tubone ibyamwa bya Kristo ubu yitabye ko apfuye yitabye Shetani kuko n'uwo yakoreye muka mu madini agacabesha abantu ngo yitabye Imana yitaba avuga ukiri muzima kugira ngo ibikorwa kuza gukora kugira bigaragare ko byakorewe mu muco yego bigaragare ko byakorewe mu muco wa Kristo atarimo mwiza wa Satani rero isi afite ukuntu igende ijongajonga utuntu ibesha ni Satani abesha n'umunyabinyuma murabizi yego namwicanyi n'umurimbuzi agenda besha sibyo abantu abatwara akazu yazi kugira ngo bagume muri ako kazu yazi nyene bazova hamwe isi bihenda imitima bahenda imitima yabo bohesha imitima yabo ngo ndavuga ngo bitavye Imana ngo nabana b'Imana Imana ntushobora kuba umwana wayo itakuvyaye kandi kuvyaye kugera muri Kristo ahandi yego Yesu abambere umugisha amin jewe nitwa Kazimana Leticia abankunda Kristo. Reka nshimire mwarimu wacu kubw'inyigisho nziza adushikirije. Nizere ko uyu munsi wungutse vyinshi muri zino nyigisho. Jewe nakiriye ibitari bike. Yesu nashimwe. Mboneraho gushimira umuntu wese yabanye natwe muri zino nyigisho kuva zitanguye mpaka ku musozo. Imana iguhe umugisha. Nongera kwibutsa ufise ikibazo muri zino nyigisho urashobora kucandika muri commentaire. Ufise ico ugomba kunganira naho urashobora kucandika muri commentaire. Ufise ijambo doteri intege umwarimu wacu n'ubundi urashobora kubyandika muri commentaire. Ndagusabe iyi linki ntuyihererane, ubisangize abandi kugira ngo urushirize gusangiza ubutumwa bwiza bw'ukuri abantu. Yesu nashimwe cyane. Mu minsi mikenya tuzobagezaho igice cya kabiri c'izi nyigisho, hama murushirizeho gutahura rwose. Mwarahezagiwe, ubandanye guhezagirwa mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen.